dahagarara nimugoroba yatsinze double equipe y'Ubutaliyano muri bine bapakirwa n'Abanyanorvège kuri San Siro iwabo mu Butaliyano mwizamu ryaririnzwe n'umugabo witwa Donnarumma asubirirwa na Vicario aranda dahagarara Kylian Mbappe aho hafi ariko kandi n'umugabo witwa Kane abo yatsinda igitsindo ku mugoroba ku munsi w'ejo. Aba ni bamwe mu bataka wanashaka Kane yatsinze double kuko yatsinze ku munota 74 ndetse no ku munota 42 ku ipasi ya Marcus Rashford. Turabe urugamba rukomeye cyane rugiye guhuza aba bagabo bombi, umwe w'umunyanorvège nziza cyane pe yakatije tikogoja mu gikombe cy'isi nyuma y'igihe kitari gito hafi imyaka nabonye 28 batagerayo ese ibintu byabo. Haaland umusatirizi wa Man City no mu guseruka yagiye wa Norvège. Kylian Mbappe umusatirizi wa Real Madrid ariko kandi akongera akaba umusatirizi kapitene w'Ubufaransa, ndetse na Kane umusatirizi wa Bayern Munchen akongera akaba n'umusatirizi w'umugwi serukira igihugu w'Abongereza The Three Lions. Aba bagabo batatu biharuro vyabo ko biteye ubwoba aho tugeze mu bigisa nkuko turi mu ntango za championnat. Ubwo Ballon d'Or 2026 ko bompi wanashaka ama equipe yabo bose amaze kuronka itike ryo gukina igikombe cy'isi. Bivuze ngo saison 2025-2026 twafise igikombe cy'isi. Kandi tuzi yuko hageze gutanga Ballon d'Or igikombe cy'isi kirisungwa nka kimwe mu bikombe bikomeye biba vyabaye uyo mwaka. Ibindi vyumvigwa igikombe cy'isi cyaheze. Erling Haaland, Kylian Mbappe ndetse n'umugabo witwa Kane ko batanguranye bakaba banafise imigwi myiza barimo uno munsi yaba mu maclub ndetse no mu migwi serukira bihugu. Twotangura kubaronderamo uzotahukana Ballon d'Or 2026. Non, bien sûr n'umwaka je mbona ko bato canke se urugamba rwo guhiganirwa Ballon d'Or ruzoba rukomeye gusumbana uvuga ngo mu myaka nk'ibiri turangije, kuko tuvuye mu myaka ibiri yaho ubona igikombe ca Buraya kiraje mu buryo budatahuritse kigize uburemere gusumba UEFA Champions League, ariko kandi kiragize uburemere ku mukinyi bigaragara ngo ya quelque chose qui s'est passé entre Real Madrid na UEFA nkuko na Clarence Seedorf yagera bigaruka ko ariko kandi dufate no mu mwaka weze igiye kwa Ousmane Dembele batari bake bavuga ngo ubwo Rafinha kudatwara Ligue des Champions byonyine byari bikwiye kugira ngo ntatware Ballon d'Or, ariko tukabona ngo peut-être raba izo challenge Zaramini Yamara uburyo wamubustinze n'ibindi, ariko dufashe uburyo abasatizi batanguye champion no mwaka tukaba tuzi kari n'umwaka urimo igikombe cy'isi. Reka tubihuze turabe tubanze umwaka wa 2026 tuhuze n'umwaka wa 2022-23. Donc Ballon d'Or ya 2023 yatwaye Lionel Andres Messi. Man City yagize treble, Chelsea yatwaye triple historique. Wari umwaka na Kylian Mbappe yabigarutse ko n'abatari bake. Uriya mwaka Erling Haaland yaramirita gutwara Ballon d'Or. Uriya mwaka Kylian Mbappe yaramirita ikibanza ciza cyangwa akaba ari yo challenge ngo witwa Erling Haaland. Mugabo Lionel Messi muri Paris Saint-Germain nemeza ko atabiharuro byo tuma tumugereranya na Mbappe yari afise. Mbappe statistiquement yari monstre, yari mu bintu byiwe, ariko kandi Mbappe kugeza kuri finale y'igikombe cy'isi agatsinda yo triple, buri kimwe cyose cyaragaragaza ngo Mbappe n'umukonkira direct w'umugabo yitwa Erling Haaland. Mugabo Messi akoroka brusquement avec équipe ya Argentine atwara igikombe ba meilleur joueur wiganwa, nta n'indi discussion yari hari uvuga ngo Messi niyo twara Ballon d'Or n'ibindi bigiye bitandukanye. Haaland ayiburuko ari meilleur buteur muri championnat bayitwaye, meilleur buteur muri Champions League bayitwaye, ibitsinda bifisa amatrofe collectif n'ibindi bigiye nta kintu na kimwe Erling Haaland yarabuze muri 2023 ngo atware Ballon d'Or. Ariko bivanye nuko iriya mondial yaguye mu mwaka hagati muri saison 2022-23 ko muribuka ko yakinye mu mpera z'umwaka wa 2020 bituma umugabo wazi ku izina rya Erling Haaland aburiyo Ballon d'Or. Mugabo namaze dufata karorero, est-ce que Erling Haaland iyi Man City yiwe niyamukundira ikaba nziza nubwo atoba ku rugero rw'igihe 2023?
ubwo tuzova twitwaza ngo Haaland arabuze Ballon d'Or kubera ko equipe ya Norvège itakinye igikombe c'isi ahubwo gisigaye no kuraba azogira performance imeze gute mu gikombe c'isi nkamwe City kuko uno munsi n'amahirwe bayiyongeye City nitaba nziza ashobora kwitwara neza ariko na Norvège nubwo novuga ngo entre parenthèses ataraba favori ariko ashobora kudutangaza ariko saba favori ku bwanje ariko ingufu zo kugera quart de finale cyangwa demi de finale bozitwereka zo barazifise kandi barashobora gukora exploit hariya nkuko kuntu twabonye equipe nka Croatia igenda yikwega buke Modric 2018 Ballon d'Or agira gute akayitaka ile exploit Modric bakoze ariko ubu no mu giseruka gwa Croatia biri Erling Haaland no munsi ari kumwe n'aba bagabo ba Alexander Sorloth kongeramo ba Sanderberg n'abandi probablement nigaruka giye witwa Martin Odegaard akaba mufise hari ibihugu byinshi no munsi bikomeye bisigariye ku mazina Norvège wakazi nivyitwa ko biri mu kazi bikumva Norvège yariyo kuko ni equipe jo garantisa kuronka okaziyo zibiri kazi tsinda bivaye n'abasatirizi ifise ubwo rero ndabona ko ari umwaka mwiza kuri Haaland waza kuri Harry Edward Kane yabigarutse ko Kenje avuga ati buriya iyo mba mwiza ariko collective matacho natwaye biragoye ko niyumvira Ballon d'Or mugabo no mwaka yabishimangiye avuga ati je rêve umupira w'inzahabu cyane kuko ari muri equipe nziza ya Bayern no kwita umufavori kuri Ligue des Champions muri Bundesliga nta derby gihari batayitwaye niyo yo bari nkuru abongereza exceptionnel bagiye mu gikombe c'isi bemeza isi y'umupira w'amaguru ko abongereza tuzi kuri Gareth Southgate atari bo tugomba kuba dufise kuri uno mugabo witwa Thomas Tuchel 8/8 sans encaisser le moindre but ariko kandi iminsi yose tuvuze abongereza ugomba kubona Harry Kane mu gihe no gutsinda uvuze Bayern ugomba kubona Harry Kane bien sûr iyo migwi biragaragara ko ari bo bakinyi ugomba kuzodora ameze neza tuze ku mugabo witwa Kylian Mbappe we equipe yo na ifise tike ariko kandi no mundi bigoye kuvuga abafaransa utavuze Mbappe ari muri equipe ya Real Madrid nayo bon nivyo byatanguye tubona umenga za Ballon gutsinda equipe nkuru biriko biranga ariko uri Madrid ivyo byonyene biraguye icizere kuko ina Real Madrid uri umufavora komeye cyane harwande rero yabo bagabo batatu ndiyumvira indi challenge ishobora kuvyuka yabasore bakinira FC Barcelona mugabo bari mu bihugu bibiri bitandukanye Espagne yaronka itike mugabo yarovyerekana ko kubice byinshi kwijana so surprise Espagne zo biri mu cizi niyo biri mu cizi tugomba kwiyumvira mbega sezo yaze gute kwa Barcelona kuri kote ya Mari niwe meilleur joueur wabo SK Espagne ni wagiye yihetse yari ariko kandi duvata umugabo witwa Rafinha yavuze ati umwaka weze narayibuze nivyo ndabadesa ariko kugeza muri kano kanya ndacizeye ko nzotahukana Ballon d'Or muri kazoza je nkabibona ko umugabo witwa Rafinha ubuje ashobora kuba atahezwe na Barcelona mu mwaka weze mugabo agiriwe amahirwe agaheka Brazil kagera kuri final cyangwa atwara kino gikombe c'isi biragoye kutamuhetse kwa Barcelona acabura na support y'abanya Brazil bivuze ngo hari support no musa ashobora kuya gute ashobora kuronka ataronse mu mwaka weze bivaye nuko ari umwaka w'igikombe c'isi rero ndabona battle idasanzwe kuvana Mbappe Erling Haaland na Harry Kane baronse tike y'igikombe c'isi ukongera ko na Rafinha ayifise ashobora kwitoneza muri Barcelona Yamara ashobora kuronka navuga ngo iryo tike ariko kandi kwa Barcelona ashobora kubandanya yitwara neza yanavyerekanye twongere ko aba bafaransa tugomba twitega Mbappe ariko on sait pas est-ce que no musi yamwe Paris Saint-Germain bari amezire yo kuyongera Ligue des Champions ubwo vyokunda ko tutavuga Ousmane Dembele mu gikombe c'isi niho bari umwaka uko tubona Ousmane Dembele atandukanye no twahora tubona muri Equipe de France rimwe na rimwe avunagurika kenshi gashoboka n'uwundi mukinyi wari wese niyumvira ashobora kuza gukira surprise kuri aba bagabo nuko equipe y'ivise tike y'igikombe c'isi kuko umwaka nico kizorabwa ndavuga nka Alvarez ashobora kumara sezo y'ifite ibiyaronke byo yarafise mu mwaka weze kwa Atletico yabuze igikombe mugabo uno munsi tubona Argentine itazogenda ku mugongo wa Lionel Messi ahubwo ishobora kwitega umwe mu bakinyi bari exceptionnel mu bezi ifise aba Lautaro Martinez na ba Julian Alvarez ugasanga umwe muri abare ari exploge equipe kiyongera igikombe c'isi tukabona bamwiza agatwara Ballon d'Or gusumbuko yo yitwara kubera club bon novuga ko Ballon d'Or umwanya uracariho gutangura kwiyumvira Ballon d'Or mugabo fact nkuru twona bifatira ko no munsi kuko no munsi abitwa ko bafise niveau yo gutwara Ballon d'Or bose bisanze bari qualifié mu gikombe c'isi twamenye ko umukinya baye mwiza mu gikombe c'isi atahuriye no baye mwiza muri Champions League canke nayitwaye ko guhera 2018 nkuko bivuze uwo gutuma ibiharuro vya Luka Modric vyari bibaye iriya Ballon d'Or nimwe mu Ballon d'Or je na jewe n'ubundi ngifisemo amakenga ariko igihugu kandi n'igikombe c'isi birisiguye kuko igihugu n'igikombe c'isi birisiguye mugire yari Antoine Griezmann ku ruhande rw'iwanje ku ruhande rw'iwawe atabaye meilleur joueur w'igikombe c'isi regariya niho bamubirindiriye Griezmann ako kana Griezmann yatsogwa mu waranze igikombe c'isi
vyari kuba bikwiye mugabo abafaransa hariya ndemera ko baguye muri PSG ko bari bafise abakinyi benshi beza bakananirwa gutira bari bafise ngo umugabo Dutore witwa Mbappe, Mbappe bari bafise Pogba bari bafise Ngoro bari bafise Matuidi bari bafise nde abafaransa bagwaniye ikibanza cyo kuba mwiza ari benshi mu gihe byari byoroshye kuvuga ati nimba Croatia yageze finale mwiza kurusha abandi ni Modric byari byisobanura ibi rero binyereka ngo uno munsi iyi mondial tuzo kwinjira mu mwaka uza yamaze gutanguza urugamba rwa Ballon d'Or dufise abataka batatu beza ku rwego rw'isi muri kano kanya bigoye ko hari undi mwataka numwe azoba challenging kuko Haaland mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo nzobone umwataka nta n'uhari cyaramaze gutorega umuti azovuga ngo arabaye mere kiretse hamwe Haaland aciyagira nk'ikibazo cy'imvune imumaze igihe kirekire atari koragaruka mu kibuga nkuko vyagenze mu mwaka uheze turiko turanaliza imvune nshobora kuzikonta ko kuko zishobora kuza cyane niziza ya twe dukonta umukinyi muri forme ziwe tumuzi gute uno munsi Haaland uko ndamuzi aho Premier League igeze n'ivyo amaze gutanga Haaland nta mukonkira afise mu bijanye no kwitwa Bitter mu gihugu cy'Ubwongereza nubwo City to bitwaye Premier League Haaland City zigombe be niya 10 yo kumupitera City zigombe be niya 10 Haaland arafise aratanga icizere cyo kumukurikira zo bamurya hekare ibitsindo nka 10 canke binarenga ko bigaragara deja uno munsi nguvuze witwa Gyökeres n'aba basesco n'abayizak bashikiye mu migwi ba Mohamed Salah rwego gwaraheze go gutsinda ibitsindo peut-être hamwe yo kwivyukiranya ariko ivyukiranya Haaland nawe buri munsi niyo Man City baye mbi waba yakibonye iki wakazi kiwe kaba kakozwe equipe ikagwana kibindi no mwaka weze ya professeur ba professeur imvune za mugabo bitwa Haaland ibi rero ndiko ndakubwira ngo bana bagabo bagera kuri batatu hari Kane kwa Bayern Dominique no mu Budagi ni instoppable umugabo yitwa Haaland mu Bwongereza kuko niko kuko Kylian Mbappe muri Espagne atangwa kubahera kurushi ibi rero binyereka ngo iki gikombe c'isi Ballon d'Or kizosiga kivuze ngo ariko Yamare na Rafinha baradodora wa hafi Yamare na Rafinha mu bijanye n'ibitsindo na gusibana kuko no munsi rega Bitter kwa Barcelona ni Lewandowski bon ashaka bere Lewandowski ariko erega Ballon d'Or izotangwa ku bitsindo gusa ahubwo agomba kuba nizo exploit urinde muri equipe ako kana ibitsindo ni icuri muri equipe watwa ufise izina rya Haaland ukagira izina rya Mbappe hamukagira ivyo bitsindo vyinshi ubwiza bwa Yamare buzokontiki bon ibitsindo nta kintu na kimwe Yamare afise azo present imbere y'ahantu bana bagabo ariko attention dufata karore babaye beza muri club zabo na Lamine Yamal akaba mwiza ariko mwana wa Espagne na Barcelona nta kintu na kimwe Lamine Yamal afise azo present ahantu bana bagabo batatu bahagaze Landry Espagne bashobora gutwara igikombe ciza karorero twiyumvire contest kuko n'abafavori kandi biragoye vraiment ko mwitangazamakuru Espagne twari igikombe ciza utavuga Yamal kuko je nemeza ko nakiriya igikombe ca Buraya yatsoye nk'umukinyi mwiza kiri muto yaramerita gutogwa nk'umukinyi mwiza yagiranze kuko ugiye kuraba match zitwa ko zikomeye c'était bel et bien lui atari assiste cari gitsindo fata demi finale y'abafaransa fata match yakinye imbere y'abadagi de la Fuente hari siyo match de la Fuente yamusoye iriya match y'abadagi nimero yabatsinze ku kanyuma muri prolongation yasoye Yamare yakoze akazi ariko menga yari yatanze assist kuri finale nabakazi karamenya Yamare yari yatanze assist ku mugabo witwa Daniel Olmo uno munsi biragoye ko abaespanyoli botwara igikombe c'isi ntavuga Sami utaromarka Yamare yagucenze yatsinze yo shaka muri monde agatsinda ibitsindo bibiri deja no busibi kuko mu nkino 10 ni amazokina harimo n'ibikondo kari karagira ibitsindo bitandatu pass de service zigera kuri zine c'est pas un élément écarté ahubwo ikibazo nukuraba Espagne nija mu gikombe c'isi probablement na Rafinha mwiza kwa Barcelona mwiza ari kumwe na Brazil ya kandi uno munsi no kwemeza ko jewe bivanye na performance bahirukamo sauf exploit jewe Espagne no igira umufavori par rapport ya Brazil kuko Brazil karagerageza ibintu vyinshi nahabizeza igikombe ariko ikintu gikomeye nuko Karanzero utashobora kutuzeza igikombe bivanye n'uburyo yabitumenyereje kandi tukavyizera tukavuga ati uwo mugabo ziriya match zirorosha igikombe c'isi bisaba kuba decisive we gusa nabonye ari igikombe mushobora gukoroka equipe from nowhere yatana projet ya rifisi ikagira consistency idasanzwe igikombe kabira gitwaye kuko nk'abafaransa je muri 2018 je sinzi yo bari bavuye wo kubazi ya Argentine ya 2020 dufatiye kuri performance abafaransa bari baproduce bagarutse bifitiye confiance yo gukorera hamwe baravuga ati twe tugiye kugwana ku bwa Messi ndamaze igihe nko guhera 2014 wo kubaza aba mondial zose zimaze kogera kuva 2014 zizitatu 2014 18 22 equipe yatwaye igikombe cyo equipe yari nziza iri muri mondial
ahubwo bari abantu bashize hamwe basenyeye ku mugozi umwe gusa. uwo kubaza iyi kanya heruka Cote d'Ivoire izananye from nowhere huitième de finale champion en titre Senegal bamubirindura champion 2019 umugabo equipe ya Algeria ukananirwa no kuva mu itsinda kipe gazigazi profita mwe mukoma ko mecha mukurakura Yes. rero ni umwaka tugomba kwitega buri kimwe sino kwikarta bano bagabo jewe nkabo mbona izo bari bati komeye ariko Hari- yamari rafiya hano Haaland arafise ekipe bayabaye par rapport yiza bano bagabo muri mondial muri mondial mugabo Haaland arafise amahigwe uruna gusumba bano batatu gusumba bano bandi babiri Haaland arafise amahigwe yuko baviramwe nko muri huitième de finale canke Akaba ari bakaviramwe no mu meilleur mapure mondial ikazohera ari meilleur buteur ya cyane kuko Haaland guhura n'utu ekipe twa Slovakia ngo twa Bosnia Herzegovina n'izindi gukubitwa bitandatu imbere ya Haaland ari wabigukubise wenyine nta nkuru biha kandi igikombe cy'isi cyo kujisha kuko ushobora gutangana Norvège igeze kure par rapport ya France none ejo bundi muri ero abafaransa bakugwamo na Suisse muri 2021 bakugwamo na bariya yari bakwemo na Suisse amatirobi bariya bataliyani wo kubwira ukuntu batwaye igikombe cy'isi marerezima ko basanze atamukinyi mwiza bafise sino hariya Ballon d'Or bari gutanga umukandida baca bisanga agomba gutanga umuntu yabaye mwiza collective mu migwi za Chelsea na zande za Georgia ko individual mugasanga ni Yeremi Santos hano mu gikombe cy'isi turagomba gupresenta umugabo witwa Carlo Ancelotti gusumba undi mumenyereza uwo ari we wese ico nabonye coco ekipe zihari nabona abafavori Portugal yamiri favora higiye hose mugabo je vyabona amaze kuba desi ahubwo umufavora akomeye cyane abantu bariko barirengagiza n'umwongereza cyane turabigaruka ko mu kanya nuko rero bimeze kuri bano bagabo basatirize bagera kuri batatu bigaragara ngo batanguranye umwaka n'umuvuduko ukomeye cyane cyane mu bijanye no gutsinda yaba kuri Harry Edward Kane ugaragaje kuraba kuri Harry Kane gushika muri ikano okanya uyu mugabo w'umwongereza kongera akanakinira ekipe ya Bayern Munchen amaze gukina inkino 17 minota 1372 afise ibitsindo 23 anagenda na pass decisive zigera kuri zingahe zigera kuri 3 uwo ni Harry Edward Kane wibaze 23 pass decisive zigera kuri zingahe zigera kuri 3 mu nkino 17 toute compétition confondue hari mu bitsindo 26 mu gihe Kylian Mbappe match 16 iminota 1401 amaze gutsinda ibitsindo 18 ndetse na pass decisive zigera kuri 2 mu gihe uravye kuri Haaland Erling Haaland umukinnyi wa ekipe ya Manchester City kongera kanatakira igihugu cha Norway cyangwa se Norvège match 15 minota 1990 ibitsindo 19 pass decisive imwe gusa hari ibihugu bishobora kuzotwishira ambiance ibaze nk'ubu biriya bintu abataliyano bakoze bagatoba bagatwara Euro ya 2021 ekipe atamukandida wotanga ibaze nk'ubu uravyiteze ibaze nk'ubu mudagaraje aratovya akarere atwege wocu utangana reka nta mudaki reka twihute tukomereza amakuru yacu kuri ramugoroba ariko tubabwira ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu bagiye batandukanye barimo Dream House amatelefoni meza cyane amatelefoni y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye musanga muri Dream House ndetse n'ama accessoires yayo nk'amapochette amablendage ama smart watch ama écouteurs sans fil cyangwa avec fil murasanga martel murasanga ama flash ndetse na modem murasanga